twakiriye uno munsi umwe yitwa Philippe niwe yahararongoye ibiro bya CICR mu Burundi yaje kutubwira ko ibikorwa yaharangura mu Burundi birangiye ariko atiza no kutwereka umufasoni yitwa Perrine uwo nawe ni waje kumusubirira uyu mu CICR rishira hamwe rizwi ku isi ryose nishira hamwe twakoranye muri iyi myaka tumaze turangura ubutumwa badufashije ibintu bibiri cyane icambere muramubona turiko turarondera ibisigara by'abishwe hariho amagunira adasanzwe dukunda gukoresha yugarika nico bita mu Gifaransa sac mortuaire hariho amagunira atari make baduhaye tubikamwo bijya bisigarira kugira ngo ivyononekare ikindi bafashije mu misi heze mu myaka iheze barafashije ivyigwa by'ubuhinga bituma abahinga badufasha cyane abo muri CV bamenya ingene ugiye kurondera ibiziga byatawe ahantu ubikura mu kuzimu utavyononye bidasambutse nivyo badufashije ubu rero haje mushasha tuzoguma tuganira tuvuga tuti mbega hari ibindi mu bandanya mudufasha cyane muzoguma muri bya bindi muhara mudushigikiramo ibi tuzobibaza umukenyezi aje Perrine hanyuma tumubaze tuganire kuko hajya imfashanyo yaba canka abandi iva mu biganiro mu ijambo rimwe turashima ibyo twakoranye si byinshi nkuko yabivuze mugabo mu misiza imfashanyo irashaka baniniya bivanye n'ibyo tubasavye n'ibyo bashobora muri ibikorwa byacu dukoresha ibwirizwa byashizwe ku mukono itariki 6 muri Munyonyo 2018 iryo bwirizwa n'iryo ritomora neza ubutumwa severi ishinzwe mu bikorwa dushinzwe ngira mvuge nka bibiri kumenya bishwe kumenya bakingiye abandi nongere ko kumenya hari ibinogo byatawemmo abishwe ariko hari igikorwa gihambaye hageze yuko utohoza hageze yuko umenya ukuri mwibwirizwa turafise igikorwa gihambaye cyitwa mbega ibyabaye byitwa ngo iki qualification des faits aho tuja mu by'amategeko le droit interne ucuja mu by'amategeko le droit international amategeko mpuzamakungu ukayasoma ugacuraba yuko ibi byitwa uku ihonyabwoko na karorero ibi byitwa ibi bijanye ni ngwano crime de guerre n'ibindi dusoma mu mategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu uyu mufasoni rero tuzomusaba ivyo dukeneye cyane turavye ibikorwa ubutumwa dushinzwe mwibwirizwa barashaka kutwigisha droit international humanitaire kugira turumbe gusumba barashaka gushigikira no mu buryo bw'amafaranga yaba bishobora canke bakatwa mu buryo bwo kwiyunguruza ivyo byose muganiriye barakubwira bati ivyo twebwe ntitubishobora canke turabishobora ariko saho nyene tuganira n'aba basabikira ibihugu byabo mu Burundi tugiye kubegera kuko turabona ko ubu hari intambuko nshasha yo kuganira hagati y'inzego z'igihugu n'abasabikira ibihugu byabo mu Burundi.